Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagugaruka cyane ku biriko biravugwa mu bisata bitandukanye. Gusa ahanini tukaba tugiye kugaruka ku gihangange, akaba umushinga amateka, akaba kandi umwe muri basoma mbike bo munyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo. Uwo nawe nta wundi ni Shabani nimubona. Inkuru dushikiye muri rijoro ivuga ko igihangange akaba umushinga amateka yakitswe n'amagara ariko ko yanse ko bamutwara kwa muganga. Muti yoba yikekiki mu gihe ashitse kwa muganga, navyo turaza kubigaruka ko umushinga amateka Shabani nimubona w'imuyinga asanzwe azwi mu bwicenye bwinshi yakitswe n'amagara ariko yanse ko bamutwara mu bitaro, akaba yategetse ko bamuzanira umuganga akamuvurira muhira iwe. Gushika ubu nta uramenya ivyo agwaye, eka nawe nyene ntavyo azi, ariko aguma aremba kubw'amakuru twaronse. Icatangaje abantu kandi arimwe bamwegereye nuko uwazwe mu bwicenye bwinshi no kunyuruza abantu yanse ko bamutwara mu bitaro kugira bamukurikiranireho, agategeka ko abadokiteri bamuvurira mu nzu iwe. Bamwe bati kwanka ko aja kwa muganga navyo bikaba biri mu biharuro ashobora kuba yahawe na Reverend Ndikuriyo, akavuga ko yovurirwa muhiriwe. Benshi bareka ko mu kwezi kwa 0 k'uyu mwaka none Reverend Ndikuriyo nawe yahuye n'ikibazo gisa n'ico, akaremba cyane gushika ahaja kwivuriza hanze bebezi gihugu cy'u Burundi nko mu gihugu ca Kenya, ndetse kandi ageze muri Kenya biranka, bashaka kumurungika mu gihugu ca Afrika y'Epfo navyo biranka gushika arungitswe mu gisagara ca Dubai aho yavuriwe akagarukamwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe bakavuga ko ico gihe yoba yari yahawe ishano. Inyuma rero y'imyaka mabe atagira izina, Shabani nimubona yahembwe ubushinga amateka. Uyu akaba ari umwe mu banywanyi ba CNDD-FDD amaze imyaka myinshi cyane avugwa mu mabi menshi cyane, guhera mu bwicanyi bw'abanywanyi ba FNL Muyinga mu mwaka w'ibihumbi 2006 kugeza mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024. nta gihe na kimwe Shabani nimubona atari karavugwa mu madosiye yo kwica, kubareza igufa abanyagihugu, kunyuruza abantu bakabugwa irengero, guhagarika abantu bagatogwa ibiziga be n'ibindi bitandukanye. Mu mashiramwe menshi aharanira agateka kazina muntu ntibigeze batahura inshuro bavuze, nabo ntiboharura inshuro bavuze Shabani nimubona mu mabi menshi. Muri ayo mabi Shabani nimubona yakoze nk'umukuru w'imbonera kure mu ntara ya Muyinga, mu nyuma yongerwa intara za Ruyigi na Cankuzo zahahora. Aho hose bamuhaye abandanya kwakorera amarorerwa. Mu mwaka uheze kandi w'ibihumbi 2024 Shabani nimubona yageze ku rugero rwo kuja kunyuruza abarongoye umugambwe SNL wa Gatorwasa mu makomine ya Nyabitsinda, mu Ruyigi na Cankuzo mu ntara zahahora. Aho Reverend Ndikuriyo abereye umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, Shabani nimubona ho yarakomeye cyane, anahabwa amabanga yo gukora iperereza ku izina ry'umugambwe. Kugeza mu mezi aheze yari umwe mu basirikare ba hafi cyane bandi ba Reverend Ndikuriyo, kuko n'umwinyinyurana riri hagati ya Ndikuriyo na Ndayishimiye. Shabani nimubona ngafise kibanza kidasanzwe, akaba nafatwa kandi mu bavuga ko bari mwirage rya Petero Nkurunziza. Mu mezi yatanguriye umwaka ntiyanatinya kwerekana ko atagaciro aha Ndayishimiye. Shabani nimubona ntigeze atumwa ko mu butungane mu mabi amaze imyaka hafi 20 avugwamwo. Nanone uretse kudahanwa kandi nanone yaronkejwe impembe ikomeye yo kuba umushinga amateka. Shabani nimubona yaje ku rutonde rw'abashinga amateka batanzwe na CNDD-FDD ngo bitoze mu bashinga amateka mu ntara nshasha ya Buhumuza muri uyu mwaka, binatuma yegukana ico kibanza. Kuri ubu akaba nawe ari mu biro vy'inama nkuru y'inama Murantunge, nawe akaba barizwa mu bashinga amateka ba leta y'u Burundi, kandi nanone akaba n'ubundi yarabandanije ibikorwa yahora akora, kuko no mu mezi aheze twaronse dosiye yiwe ivuga ko hari bamwe mu bakobwa yoba yari yanyuruje. Iyo dosiye ikaba irimwe nta y'umwigeme yavuga ivyamubaye ko hari mu ijoro ku munsi wa 5 w'indwi
yo ku munsi wa gatanu hakaba hari kwigenekerezo ya 25 kwezi kw'indwi uyu mwaka, aho we na mugenzi we bahagaritswe n'imodoka voiture Toyota ifise imparati ubusa 444 bakibaza ko barose taxi bunguruza bisanga baranyurujwe. Ni imodoka basanze ari imbonera kure mu kagwe ka Shabani nimubona umukuru imbonera kure mu ntara ya Buhumuza yatowe kandi mu bashinga amateka. Iyi mbonera kure yari mu iyo modoka ikaba yitwa Antoine Basabose, nayo kandi ikaba yari iherutse kuronka akazi k'ubanuzi mu bushikiranganje bujejwe gufatana mu nda imibano agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira. Ibi vyose bikaba vyari vyabere muri quartier Bwiza aho mu gisagara ca Bujumbura. Byinshi kuri dossier twabigarutse ko ingene abakobwa bashinze intahe. Ni mu gihe kandi iyi mbonera kure Antoine Basabose nayo iri mu mbonera kure zitinyitse cyane mu kagwi ka Shabani nimubona. Ni gake cyane kandi imbonera kure iboneka mu mwambaro w'umugambwe CNDD FDD. Uyu nawe akaba ari mu zindi mbonera kure usanga yo yambaye ibisanzwe ariko ikagendana Motorola. Hari n'ayandi mafoto menshi agaragaza akagwi ka Shabani nimubona kambaye imyambaro y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu Antoine Basabose nawe akaba ari muri bo nawe kandi nyene nawe yari yambaye impuzu zisanzwe. Ni mu gihe kandi nkuko twabigarutse ko Shabani nimubona muri kano kanya nawe akitswe n'amagara ariko akaba yanse ko bamutwara kwa muganga. Bakavuga ko ikico bari ryaroco bacavuye mu kagwi kiwe aho nawe yoba agera yigezweyo, nubwo tutari twaronka ivyemezo bikwiye vy'iyi nkuru nkuko tukiriko turabitohoza ko vyose tukazobiba uko amakuru azogenda adushikako. Bamwe bati ese tumwite Kamelewo. Petero Karaveri Ndayicariye ariko arahimbaza imyaka 40 nawe amaze akorera leta y'u Burundi. Inyandiko itavuzwe ko vyinshi muri no ndwi ni ya Petero Karaveri Ndayicariye umukuru w'umugwi Severi wari wagenewe gutanga ukuri ku njyane za kahise ku Burundi no kunywanisha abarundi. Kwigenekerezo ya mbere gitugutu uyu mwaka Petero ku mbuga ziwe nka Twitter na Facebook, Petero Karaveri Ndayicariye yanditse ko akwije imyaka 40 akorera igihugu. Imyaka 40 ni ukuvuga ko yakoreye intwaro zitari nke zagiye zirakurikirana mu Burundi n'imiburiburi abaperezida indwi. Bose rero yababereye umwizigirwa. Ivyo ntibisanzwe, birashoboka ku bantu bake cyane. Kumenya kujana n'ibihe, kumenya gushimisha intwaro zose kandi zose zifise ivyumviro bidasa n'ubuhinga ngo bw'ikivuruvo. Kamelewo cyo kizi gusa naho kigeze hose. Ariko rero ngaho ikibazo gica caduka. Umuntu ameze gutyo, umuntu azi gushimisha utwara wese bugera abereye kurongora umurwi wo kuvuga ukuri no kunywanisha abarundi. Umuntu akora ngo ashimwe n'abakuru yo bashoboye gushira habona amabi yakozwe n'impande zose, harimo yakozwe n'ababakuru ategerezwa gushimisha. Ese umuntu avuga ivyo abakuru bashaka kumva, arashoboye kumva ibihanze abadakundwa nabo bakuru kuko arashoboye kuvuga ukuri. Petero Karaveri Ndayicariye reka tumugaruke ko uyu yavutse mu mwaka w'1960 muri komine Buganyuzi mu ntara Karusi y'ico gihe. Yarangirije amashuri yisumbuye mu mwaka w'1980 ku ntwaro ya Perezida Bagaza. Yahawe kwiga mu gisata c'amategeko muri kaminuza y'u Burundi. Ariko mu gihe yariko aritegurira kuja muri kaminuza niho yiyumvira kuja kubaza ko ata buruse zo kwiga hanze zoba ziriho. Acaja mu gisata ca buruse stage mu bushikiranganje bw'indero maze baramwakira. Barandika izina ryiwe. Hacindwa imwe gusa yagiye yumva izina ryiwe rihamagagwa mu radio ngo yaronse buruse yo kuja kwiga mu gihugu ca Algeria. Ashitse muri Algeria rero yashaka kwiga ibijanye no kumenyesha makuru, asanga bamushize muri faculté de droit yize amategeko. Kubakiri bato ibi bintu birimwo icigwa gikomeye cyane. Kenshi avugwa ko buruse zahabwa abanyabururi bonyene canke abatutsi gusa. Harababwirwa ko atamuti ico gihe yashobora kwiga droit, ntawo vuga ko atakarenganyo kabayeho, ariko si ku rugero bivugwa ko. Ndayicariye nta numwe yarafise amuvugira. Yari umwana w'Ibugenyuzi muri Karusi, yari umuhutu. Icabujije rero ko ahabwa faculté de droit ko ahabwa buruse akayimenyeshwa ku radio atagiturire gitanzwe kandi atagihangange bazinanye nkuko bigenda ubu. Agarutse mu Burundi yakoze ikibazo cyo kumumenyesha makuru kuri radio y'igihugu RTNB, maze aba muri batatu ba mbere bagitoye. Ndayicariye akavuga ko abo batatu bose bava mu ntara ya Karusi kandi amanota yabo barayaronse. RTNB irabahamagara gutangura akazi.
aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1985 ku ntwaro ya Perezida Bagaza. Abanyabururi batatu boba abambere mu kibazo kuri RTNB bagaca bahabwa amanota yabo bagahamagagwa mu kazi hatarabwo mugambwe ubwoko n'intara bavamwo. Bamwe bati ese vyoshoboka uno munsi. Imbere yuko Perezida Bagaza atembagazwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987 yagiye agenye Petero Karaveri Ndayicariye kuba umuyobozi w'ikigo CPF. Ni ukuvuga ko yahawe amabanga ahambaye ataranamara imyaka 2 mu kazi. Perezida Bagaza we yari umuntu akunda cyane incabwenge muri vyose. Nguko zivugijwe niko zitambwa. Mu myaka yakurikiye niho Petero Karaveri Ndayicariye yerekanira ubushobozi budasanzwe bwo gushimisha utwara wese. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1989 Perezida Buyoya yagenye Petero Karaveri Ndayicariye kuba icegera cy'userukira Burundi i Paris mu Bufaransa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991 naho acamugena ngo amubera ambasaderi ya Addis Abeba muri Ethiopia. Iki ni kibanza kidapfa ugishizwemwo kuko aba ari umuntu wavugira umukuru w'igihugu mu muryango umwe bwa Afrika abahura n'ibihugu byose vya Afrika kandi akaba umuntu yizewe cyane. Ubutegetsi buhindutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 President Ndadaye yagumije Petero Karaveri Ndayicariye ya Addis Abeba. Ari mu bambasaderi bake cyane President Ndadaye yagumije mu mabanga. Umwizigirwa wa Perezida Buyoya ahindutse umwizigirwa wa President Ndadaye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 Petero Karaveri Ndayicariye yabaye umuhanuzi mukuru conseiller principal wa President Sylvestre Ntibantunganya. Ariko igihe Perezida Buyoya yatembagaje intwaro ya President Ntibantunganya muri mukakara umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 Petero Karaveri Ndayicariye aciye yinjira muri leta ya Perezida Buyoya mbere ayibera umuvugizi. Byari bidasanzwe kubona umuhanuzi w'umukuru wa Perezida atembagajwe ahinduka umuvugizi wa leta y'uwamutembagaje. Uyu yafatwa nk'umuhemu ku ruhande rw'abakoranye na President Ntibantunganya. Abarundi benshi kandi baracibuka ijwi rikaze ry'umushikiranganje akaba n'umuvugizi wa leta yitwa Petero Karaveri Ndayicariye. Niwe yatubwira amabi y'abagwanyi ba CNDD-FDD. Uyu niwe yatwigisha ko abo bantu ari inkozi z'ikibi abansi b'igihugu atakindi bakora atari gusambura igihugu. Muri iyo myaka ntaco atakoze abo bita abasayira batatutswe na leta Ndayicariye yavugira. Ayo mabanga nayo yamazemwo imyaka 2. Nukuvuga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1998. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1998 rero habaye amasezerano ya leta ya Perezida Buyoya n'umugambwe FRODEBU basangira leta. Birumvikana ko wa mushikiranganje FRODEBU yafata ko yahemutse atako yagaruka muri leta. Maze acarasubira kuba umumenyesha makuru araduga araba umuyobozi w'iradiyo. Yahavuye aje gukora mu banki BGF kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2006 aramera nk'uwibagiwe gato. Mu mwaka w'ibihumbi 2006 yarabaye umuhinga yigenga mu bijanye no gutatura amatati. Hari abavuga ko no muri ivyo bihe Perezida Buyoya yoba yarafashije. Muri iyi myaka rero ngasigaye ari we umusuku wa CNDD-FDD. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 Petero Karaveri Ndayicariye yagenywe kurongora mu Gwiseni. Bamwe babibonyemwo ukuboko kwa Maître Clotilde Niragira, umwe mu bashikiranganje bari bakomeye muri leta za mbere za Perezida Nkurunziza. Ayo mabanga yanayabandanije mu matora agoye cyane y'umwaka w'ibihumbi 2015. Izo bihe nizo zerekanye ko koko umusuku wa Nkurunziza na CNDD-FDD ari Petero Karaveri Ndayicariye. Amatora yose Ndayicariye yatunganije yavyaye impari mu gihugu. Ubushinga ntaye bwaranze Terence Sinunguruza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 na Paul Ngarambe mu mwaka w'ibihumbi 2005 bwarahoze rwose kwa Ndayicariye. Ubutegetsi bwa Nkurunziza bwamubonyemwe umusirikare mwiza, abasigaye bamubonyemwo umusifuzi ahengamye. Muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2018 abatari bake baguye mu gahundwe bumvise ngo Petero Karaveri Ndayicariye ne bagiye kurongora umugwi Severi. Cari gihe ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza bwari bukeneye umugwi wo kwibagiza abahutama b'ikiringo ca gatatu maze bakaja ku njyane za kahise. Gutyo ntibikunde ko abahutu n'abatutsi basubira kuvuga rumwe ku bibazo vy'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Nkurunziza yaranakeneye kandi gukoresha Severi kugira ngo anumye abazungu.
nk'umusuku nawe nyawe wamutumye Ndayicariye ntacyo atakoze maze akora amatohoza ategerezwa gutuma abarundi batandukana. Umwe mu bari bagize Severe Aloys Batungwa nayo niwe aherutse kwerekana amakosa Ndayicariye yakoresheje Severe kugeza aho yanka kumviriza bamwe mu bagize uruhara rukome mu bihe by'amabi yaba, ariko aratohoza ko gutyo aronke raporo ihuye n'ivyo bamutumye. Aloys Batungwa nayo asanzwe wenyene ari umwe mu bafatwa ko begere cyane CNDD-FDD, nticyabujije rero ko yerekana ukungene Ndayicariye yica ukuri. Ubu Petero Karaveri Ndayicariye ageze ku rugero rwaho ku rubuga rwiwe rw'akazi nka perezida wa Severi yerekana neza ko hari abarundi adakeneye kumva. Abone nka bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu bahunze, abo bose yarababorotse kugira ntibabone ivyo yandika kuri Twitter. Amabi yitwa ko ari karatohoza ko yabaye muri kahise niyo intwari akorera iriko irakora uno munsi. Petero Karaveri Ndayicariye ntakeneye kumva abashira habona ayo mabi akogwa uno munsi. Muti none gute umuntu nk'uyo yonywanisha abarundi? Ikinyamakuru Iwacu carabashije Petero Karaveri Ndayicariye ko hari imigenderanire yarafitanye na Perezida Buyoya. We yishuye ati nta migenderanire na mitoyi twigeze tugirana. Ejo hoze intwaro ya Gatorwasa ya Godefroid Niyombare canke Alexis Nduhije twava twumva ngo Petero Karaveri Ndayicariye niyo mushikiranganje w'ubutungane, maze akongera akatubwira ko atigeze agiranira imigenderanire na Nkurunziza canke Ndayishimiye. Ngo niwe mubaza ko yoba azoja kuramutsa Ndayishimiye mu munyororo tuzohava twumva yishura ati barya nanje nababona gutyo gusa baragomwe ubumenyi bwanje. Ubu n'ubuhinga budasanzwe pe. Hari umuririmbyi w'umufaransa Jean Dutron yaririmbye indirimbo yise L'Opportuniste. Niwe yaririmbye ati ndashigikiye amatwara ya gikomunista, ndashigikiye amatwara y'abakapitaliste. Y'amatora heze ncamindura ikoti nkamenya kwijanisha n'uruhande rugezweho. Petero Karaveri Ndayicariye rero ngo yamubereye umunyeshure mwiza, ariko azica byinshi kuri kazoza ko Burundi. Bizosaba igihe kinini kugira haboneke Severe y'ukuri izotanga umuco kuri kahise ikanywanisha abarundi koko. Ngaho rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo utoshocikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV Imana bahezegere ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.